Umushikiranganje wa mbere w'Uburundi yashikirije kuri uwa 16 Kigarama uyu mwaka imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka intunganyo y'ibikorwa vya leta vyo mu mwaka wa 2022 ushira 2023 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Gervase Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko bagiye gukurikirana neza ingena amafaranga leta ifashishwa akora. Twarakoze inama n'abasanzwe bafashe igihugu aho twabereka amakenga dufise ku bijanye n'uburyo igihugu gisanzwe cyafashishijwe, ariko ndiko ndavugana nabo harabaye ikibazo. Bene wacu bahagarariye ry'amaprogramma bavuga bati procedure n'indembe ziragorana, abasanzwe bafasha bakavuga bati turabasaba ibintu bakabiturungikira birimo amakosa tukabikosoza kenshi. Ivyo byose rero twarabonye inyishu nuko dushiraho les organes de coordination kuva mu bushikiranganje ikambere no gushika mu biro by'ubushikiranganje wa mbere. Tugiye kubikurikirana hafi rero kugira turabe yuko ayo mafaranga abasanzwe badufasha badufashishije by'ukuri yuko rikagenewe mu mwanya wacu. Rero bamenyesha abanya ko bashinga amateka bakenguza amateka yuko rubije mu mwaka uza izi programa z'abasanzwe badufasha nazo nyene ko zizoba ziri muri bije ya leta. Uwo mushikiranganje kandi yavuze ko hari intambwe leta imaze gutera kubijanye no kugwanya abanyonora amafaranga ya leta. Iyo tuvuye ivyo twaciyemo ingwana twagwaye bizodufata kanya kugira tuyikire. Nico gituma duhamagarirwa twese kugira dushire ingufu hamwe maze umushike twese tubimbe tubanza kuwuvyura ama tukazorimurura twese tugende turi kumwe. Ariko kandi ndabizeza neza yuko intambwe turiko zimeze neza kandi tubona yuko abakoresha amafaranga y'igihugu uno munsi hari ico bazi yuko kizira. Umaze kumva bene wacu wa mstane batangiye kwitakambira ati twe ibikorwa byahagaze naho ubundi mubuze muravuga umuntu tugira kugira tubandanye ibikorwa ejo bundi siko byari bimeze. Yarabona ikibereye akagikora n'icyo ashobora gucisha kwa n'agacisha ku ruhande mugabo no musamaze kwitwara akavuga ati ejo inspection zikazoza turashobora kumirwa nabi. Intambwe turiko irashimishije, ariko kandi isaba yuko hatari igikorwa cy'abaserutse imbere muri leta nabwo ari igikorwa cya twese. Umukuru w'inama nkenguzamateka nawe Emmanuel Sinzohagera yasavye ko abarongoye amakomine boshigikirwa muri iki gihe bariko barakora ibigega vy'amakomine bisa nibigaragara. Urazi yuko bije amakomine itangwa tegera gutangwa shikata y'imwe zitwa gatatu. Iyi rero bije program agiye kuza amakomine ari gutanga bije yabo bazokorera. Rero byukuri uno munsi makomine menshi sukuvuga ngo ntibumva ikibazo cya bije program ni na flexibility atayo ukurumva ubwa mbere amabije y'amakomine yarabaye annexe kuri loi de finance qui a été adoptée par le Parlement. Il rero bihinduke hategeka kuba iyindi shomero tu kugira ngo nanone amakomine ashobore gufonctiona. Uno munsi hari amakomine ari deficitaire ku marinye yabo parce que effectivement amabije bari batanze ntaritonda kuri ino bije program. Rero ico ni ikibazo gihari. Nibaza ko nyakubahwa mushikiranganje wa mbere muraba ingene amakomine niba haba une exception kuri bo kuko amategeko y'abakomina ingene yubatse nayirumva hari ukuntu yabafashe. Ariko rero kuko uno munsi ubwoba bwa mbere bafise hari amadepense bariko baragira bubahwa bariko bagira atana hamwe yanditse inspection zije z'umushikiranganji w'intwaro hagati hari igihe nizo zigura batazotuma. Ugasanga rero hari abantu bagiye gufungwa bagirizwa organisation kandi by'ukuri atari ku ngo zabo. Abuha musanteri
turavuga by'ukuri bizoba ari ngorane. Rero nagira nsabe nk'uwo mushikiranganji wa mbere na umushikiranganji kari ngaho hagati murabe ingene muhumuriza imitima y'abajya kubahwa abamusitanteri bacu, bahumurize na cyane cyane mu bakompanyi muri ibi bibazo barimo. Mwamenya ko amafaranga leta iriko irakoresha muri uyu mwaka w'2022 ushira w'2023 angana n'imiliyaridi amajana 895 imiliyoni amajana 458 n'ibihumbi amajana 937 n'amafaranga amajana 935 y'amarundi. Iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.